ndaraba Justin Bieber ariko aravuga yuko umuririmbyi umwe sindabibindaye hari umuririmbyi umwe mu Nigeria Wizkid warayibonye ijya nkuru yamwivye intuzeya esprit igano yakuyibona gute yaramwivye yavuze ati kuva dusohora indirimbo na Wizkid niwo munsi wa mbere waciye nkorokira ko naciye dropping naciye nzima Burundi Wizkid acamwisha amubwira ati ahubwo nabukebuke nandi nzobazima urumva eje bundi Justin Bieber avuga ati je kumva sohanye indirimbo na Wizkid naciye nzima urumva ati jewe inyenyeri yanje yaciye izima ati ndetse n'ibihangano vyanje vyose ubu ntibishobora kugera kure nkuko je nabishaka hagaje kubiraba kiya gihe ari ndimba yasokiya gihe ndimba yasokiya gihe zarapfu mugasanga rusi miliyoni nk'amajana 5 miliyoni 100 amajana ngahe hari kubunye Justin Bieber nko muri miliyoni 100 nta miliyoni 100 kwiza nibaza ko biheruka kubironka abo mino minsi ari nka mu bihumbi 70 gusa ibihumbi 70 aronka miliyoni nkazingara zishikana 5 na 20 ramunye yayo na 20 miliyoni mugabo kushika miliyoni 100 miliyoni 30 kuduka shangiye aziruka kera byarasa kandi bisigura yuko Justin Bieber yari yabibonye ku bintu maybe reka nakwereke Big mu baririmbyi benshi yamakuru gusavye ariko babwira mu baririmbyi benshi oya nuko twaratugiri twenda kwereke mu baririmbyi benshi abaririmbyi benshi bo bashaka bo nga hanze y'u Burundi nga mu Burundi tuvyihorere abo nga hanze y'u Burundi bamwe na bamwe baridogirana ari ko harema ama esprit satanique bakoresha bamwe bakazimya abandi baridoze la fois passée yuko nonga muri Tanzania bikunda gushika benshi yuko bibana like ama esprit yabo bakoresha mwacha nibaza niba hari ama esprit bakoresha ukaba ufise yiwawe nanje bafise yiwanje ntibazitora hamwe ama esprit ntatora hamwe oya reka bigatubwira ntabwo ko bapfuma atandukanye yenda gusigura igituma urabona nk'uwunye ndashaka kuroga ngaha kurogesha ngaha ukavugwa n'uwino undi yavyatsi kakuvura babitabura base tute nk'ubunye turapfumba ningaha muri Bujumbura akomeye cyo basanga naroze dufate nka Apollo apakata kwifuza ku mupfumu wa mbere bikangwa kabiri kangwa gatatu gace bikunda which means ni bose n'abapfumu gusa bose basangiye abantu uze bamwe kuko ukutwe turi ngaha kwisi tumeze n'ivy'igipfumu n'amashetani nyine atandukanye nturumva ngo amashetani ngasenga n'amashetani adasenga navyo urumva amashetani ntagiye urigara bana ko rasengera nk'umuntu nawe kaca asenga uwo muntu ngo wase naci asenga wavuga naye kaca avuga kuko yiruka bisaga ko umupasiteri umwe ebana w'inguvu zimwe zikomeye kabisa umwe yiyemera kabisa ariko nkaca nibaza rero ngayo ngo ndakwishyure kuko utarashika kure kuko cy'abantu b'abaririmbyi abantu baririmbyi of course aba Freemason hariho aba Illuminati hari abakoresha imiti lokale imiti isanzwe haja kwa barumenyi arabaja kwisi umva abantu zabwi atandukanye hari n'abakora ubwabo rese ivuga n'abantu zenyere n'amashetani hariho shetani mukuru arafise ivyegera vyiwe arafise abandi bashetani bw'ubushetani bwinshi bora bivana agashetani watumbereye ko inguvuza ko gafise nico gufasha ariko niwe zivuga ko Justin Bieber na Wizkid yuko Wizkid yararushije inguvu Justin Bieber erega nke birashoboka gabaje n'abanyamerika giye bakuze atabibazo bafise atangirone bafise Wizkid yakore mu buza bubi cyane ku buyavuga ati jewe ahantu mboni note stirukanga zilonga zidazironga gusa nabindi niyo mpamvu ukoresha imiti kandi Nigeria yibuke Nigeria nico gihugu ca mbere aha muri Afrika komiti kiroga gikoresha uburozi cyane baraguruka ubwo urinze ubona umuntu Nigeria automatically umva yuko umuntu tomwizera Nigeria wapi zo mvizana n'ubose bavuga ngo gikwafumu barangwa direct Nigeria abigo tuvuge ko shaka ariyo mpamvu reba Nigeria nowadays batwifatiye mu mutwe nunga mu Burundi wacu ariko mu wundi hari kera
hari indirimbo zabo ego hari kera vraiment for real haraciye ubu si cyane haraciye ubonye imiziki yaravuga mbere abanyamikwa bari batekinze over ko bamenye maybe ivyo bintu by'abakiri kare Jesse nkubeshe sindoga ariko ndemera ko ari ibyo akoresha imiti benshi maje nk'ice 80% no kurusha kuvuma isi yose utabikoze ivyo bintu ego save imana irabaho imana irakora brother isi yose kuvuma isi yose kusanga umwana wese akivuka arakuza imagine hajya bari kiri kinyegeje ku buryo n'akaruro kose utanze k'intuzenya bo duje kwita ku makuru yagera bavuga ko nibeshi bagiye baravugwa bari hana baravuzwe ba Jay-Z baravuzwe ba bande mugabo tuvuge yuko bigiye buntu byose babavuga ko nitwovuga ko byari ububeshi kubijanye n'amayesupiri bakoresha Jesse na sinobiharira ija kwija gasovye bizija kuja mu icondi cico nuko bajya abagabo bajya babire bafite ibintu byinshi byinyegeje inyuma byinshi cyane gose kuko hari na bamwe kenshi bitoroka bakavyivugira ubwabo ko hari video nigeze kuraba ya Just Bieber katumugaruke ko ngo turavuga hari video nigeze kuraba kuri rezo socio ariko aravuga ngo like fake life jembayemwo like iyo video sinze bikunze nkazobishobora nozo bakora kure gona n'unyubwo basinze kwa Jesse Bieber tuje kuri you can West yaravuze ati PDD naramubwiye ati wazi PDD kwa sanza afunzwe yaza afise mu beshi barabizi ati kuva kera wenda mubwira nti jewe na itandukana na bijya bintu ukora kubera yuko bizo gutuma uherera hano habi yamubwira ati twebwe dukoresha imiti ati jewe nakoze rero nakoresha imiti wewe yavyivuge sinose n'umuntu yabivuze jako shere ndatanga mama wanje nka sacrifice aragenda ariko kuva ico gihe ace ndahira ko ntazofa nsubiye kubijamwe maybe nta uzi ko yabihevye bya vrai cyangwa tekatubi cyangwa yabihevye asatanze mama wanje ha sacrifice no mpamvu ujya ntuzenye Ken West wabo basa nka bamuciye bazi ko batanze nyina wiwe aca avuga ati je bitirira mubwiye ati yaramugeza wanje cyane avuga ati burya ibintu turakora si vyiza reka tubihebe ati ndamubwiye ati wenda gwa maya mutoyi uzobibona niyo video yabisoye mu 2020 mu nyuma zo kwivuga 2020 gahatre bamupfunza avuga ati je namubwiye ko ibi ni nabi post yababwira aravyanka ati rabyo yo mu mugiza ati rero yo mukora ko na Freemason na Illuminati barakaga mugakorana mugihe rero maze kumenya secret agashaka kubivamwo barati je yitwa Just heza bacha kureka kibi kubuye cha gufunga cha bakakwica ati kuko bari mu bintu bari ahantu hose bari everywhere bari mu nzego bari mu marorigio ma eglise bari everywhere ati rero impamvu ko kwakuba bigoye bisaga kubwira kwepere bisaga yuko bihagara ko mugabo ukimati je ngome nzopfe mugabo ndabihevye ati je nanje byangiye gusa rero impamvu rero ibyo biboro rero usanga mane jara mugabo yigeze kushingira intanga mu Burundi afite menshi yambwiye ati bigi bavuga ngo nzenda kwesha uburozi ndavuga ati je nafite ndafite mvuko nyene ngo ngomba kubwira urabona ngo no gutogosha uburozi ngo umaze kuba oblige kubukora oblige kubukoresha ariko bimeze kubera yuko bwana bigi katwe kuri no video nabonye Just beravuze ati je buri gihe mwijoro rikuze ndavyuka nkafata amadroge nkitera inshinge nyinshi zishobora kumfasha guhagarara ku mutaga no kugenda ku mutaga kugira ngo bingabanya gahinda kibigenda birambako asinzira nibuka neza niba ari video yivyo ari we yareka arabivuga mu video naravye ariko aravuga nko nigeze kumva avuga ati je buri gihe birashika nkabura umuntu wanje wo hafi agapfa kagenda ati nza kuvyemera mu masezerano numva yuko umenga biroroshe nzobishobora atariko mushiki wanje kimara gupfa naramukunda cyane numvise yuko bino bintu no biheba mugabo nta mahitamo na makinya nigeze kuronka atabantu bazi yuko ndi cyama muri descenda bayo ubuzima bwiza ngo ntibaza gahinda mbafise buri gihe mwijoro iyo biriko birambuza itiro mudeke gusinzira Ozo mnefisa madroge iraparanganye ntuzi impamvu kombe ni bibo kumutaga ategwa ingufu n'ibiyayura mutwe afata nishinge yitera urishobore kumufasha gutembera mu bantu kugira ngo nyine agiraga agarukana nyine akabaraga yumve yuko ivyo bintu vyaheze avyibagize urumva shabwo buzima sister we barapfuye inshuti we ya hafi rapfuye nize yarapfuye akumva kumenga ivyo bintu yo bikora akazokwamamara Just Bieber baramuzi nga mu Burundi imiliyoni nyinshi z'abantu baramuzi ndirimbo ziwe murazikunda mugo mutamuzi life baba bimwe bintu birabatoroka bakabivuga n'abastari benshi b'abanyamerika bino bintu byabatoretse bakavuga ati ubuzima je mbaye mwe n'abaza kumenya rega uzayushavuye kenshi
ukabura umuntu ubwirisha ibintu bikurimo bakakumeneka niyo mpamvu kubivuga kwabo ahubwo ari nka kimwe nk'inzira imwe mu bintu navuga yuko ituma umengo araruhutse ku mutima so anyway ikibazo twakura muri no bintu bona mingo tureze kwa dukwikirana nuko guys ngo dukwikirana turi muri good morning of course munavyumva ariko ibintu by'imiti kabisa mu vyirinde kuko bifise of course nyine yarabo bifasha ukakanoti nyine kuvyifuza ariko uvyumve neza yuko mwana wa mama bikugarukiye tukakusaba ivyo wagusa canke hageze ko bakubwira ubupfuye kabisa mutangura kubesha ngo biroroshe kuruva ngo nta kibazo ngo uzogenda kunukunuko ariko mo ugumuduga mo uzosanga ari umuryango waramumaze utanga mo uzosanga wonye utakitonzeza mu mutwe uzosanga aba Justin Bieber uzora ifoto Justin Bieber Demi Kenzi ngine ibona mwiza atesa ari umujene wa bye wa fresh mugubu murangi yasazimburagihe bro murangi na medira yasazimburagihe urumva umubiri wamaze kuba nabi yakanyara yukuntu kwera nyine ibintu abaye mu buzima niki ari ibintu yitiye wenye bwe wiwe si Justin Bieber wamupetiye mwe aririmba indirimbo be nawe se wari ari umuririmbyi Smith upetiye filime na Jackie Chan arasharirimba nyene yarimba rimwe ubu nonyera paranganye icyo cyose kuraba ibyinyegeje nyuma yavyo nivyo nyene so guys that's why what we have to do is what ibintu by'uburozi cyo kwimba ngo mareo ga ntunge ndo nk'amahera ibintu kabisa mu vyirinde bakubesha ko bizogenda bukeka muko munyo bigiye ku babonye bamatwa utagutera imbere bakubwira ibindi ukaguma ubikora ukazokwisanga ugeze yaho utanga mama wawe utanga bumvukana utakigiza gusenga utakigira iki rero vomye uryame kare nuko sabizi Black FM bana mingo tubina mate tugaruka twibandaniriza na WhatsApp today